Mwiriwe mwese validere bo muri Pi Network, pioneers mwese mbahaye mwiriwe. Ni Vital agarutse, leader Vital and the country ambassador Stella Development Foundation Burundi. Nari ngarutse kugira ngo tuganire gato kuri update ziriko ziraba muri Pi Network. Before everything, I congratulate every pioneers aho muri hose. Mwumve ko muri abantu badasanzwe, mwumve ko muri abantu badasanzwe, mwumve ko muri abantu badasanzwe. Mumenye yuko mwagendanye n'umugabo akomeye cyane, Dr. Nicholas and Dr. Fan Chandia, mu mateka yabo atazigera yibagiranwa. So twarahawe update muri ino indwi y'umugisha, indwi idasanzwe. Update yaje kurikira update ya Pasiki yari yabaye. Ni update ikomeye. D'abord bwa mbere hoho twarahejeje ikiringo cha P domain auction. No kuvuga ngo twari tukimaze nk'iminsi itari mike, amezi hafi atandatu, n'amezi atandatu twari tukimazemo kuva le 14 mars kugera le 28 juin kuri P2 day. Twari tuzi ko ariho turangiza ikiringo cha P domain auction, ariko twaragikomeje batwongera amezi yandi 3, ariko twaraye tukirangije ku ya 30 Nyakanga 2025. Rero nagomba aho uri bikomera amashi washoboye kugura domain muri Pi Network. So hanyuma nkiri kuri iki kintu, mbere ko mba kuri update gatoyi, murabizi neza ko twari dufise amapi yagiye kuri kuma exchanger. Abantu benshi rero no kuvuga ngo nagomba ndababwire yuko twari tuzi, abantu benshi bari bazi ngo Pi irarose igiciro kubera ko batari baragerageje kwiga ibijyanye na blockchain ngo bamenye mbega Pi yaje imeze gute, iratandukanye n'izindi cryptocurrencies. Si usanga itandukanye na crypto zindi, uza gucumenya Pi mbega ndayiha umugabane wahe. Niba utazi kwitandukanye na crypto zindi, uraza gucumenya ngo Pi ndayizi kuri échanger. But jewe nagomba ndakubwire ngo Pi nasanze itandukanye n'izindi cryptocurrencies kubera ko mu byo twize n'ibyo twagiye turasoma ama update yagiye araba, kuko blockchain web3 itwigishije ibintu byinshi cyane. Twasanze ifise position zibiri, yari ifise position ya cryptocurrencies na position ya digital currencies. Ni ukuvuga ngo amafaranga ari digitale hamwe n'amafaranga ari volatile, ariko ahanini ifise uruhara rwo kugira ngo ishobore gukomeza ivora yayo. Yabaye uruhande rumwe rwo kugira ngo yitwe cryptocurrencies kubera ko hariho ibigo byategerezwa kubanza kuyivalida byo muri web3 kugira ngo ishobore gukomeza kuja kubaka uruhande rwa web3 ariko rwa digital currency. No kuvuga ngo rero cryptocurrencies isa ni yarangiye gute, kubera ko amapi bari bashyize ku ma-échanger yarayo kugira ngo aze kubaka muri ecosystem indani, ariko abantu baciye babona kumenya ngo bagura isoko ryo kudandariza ko amapi, kandi mwari musanzwe muzi neza ko Pi itadandazwa, ahubwo Pi iragura. Pi ndabisubiyemwe, ntabwo idandazwa, Pi iragura. Uti Pi igura iki? Pi igura ibintu bibiri, igura service ikagura na bien. No kuvuga igura ama product, igura ibintu ikagura n'ubufasha. Ibintu mu byumve neza, le bien et service niho Pi ihagarariye gusa. Niyo mpamvu itegeza kubakirwa muri ecosystem ajya madaps niziriko ziriwa kuno munsi kugira ngo bikunde turonke le bien et le service, hama turihe muri ya mafaranga twacukura. Mugabo ntabwo twemereye kuja kuyadandaza kuri échanger, kuko kuri échanger siho Pi yagenewe mu ntahure. Niyo mpamvu no munsi ugiye muri OKX
iramaze hafi nk'ukwezi nka kose iri muri mise à jour aguma kugira ngo nturotira bitewe n'ingorane iyi nturotira bitewe n'ingorane iyi n'uyu munsi OKX ntushobora kurotira. Nari nabonye mise à jour ya OKX bariko baravuga yuko i deposit kushirako canke gushirako amapi kuri échangeur ya OKX wewe nk'umu custodia afise wallet ya custodia ava muri wallet ya P aja kuri échangeur ya OKX natanze akaruhuko kuri OKX ariko n'izindi niko zimeze nabonye na Pionix no munsi nayo yagiye muri update. So bivuze ngo OKX uno munsi kugira ngo ushireko P kuri OKX urekuriwe gushirako 0 n'amazero indwi n'igiharuro kimwe inyuma. Ivyo mpeje no kubiverifya mu mwanya kuko ninjiye muri konti ya OKX nciye muri P browser ndi connecta indani muri system ya P kuri OKX. Ivyo nivyo bambariye baca bavuga no kuvuga ngo iyo ugiye kugira iyo ntuze yo deposit baca kugira ngo if you want losing your funds urashobora gushirako amahera arengeye ayo bakubwiye mugabo noneho ntibinakunda uko nturenze iyo 0,0000001 ntibikunda bisigura ngo guhanahana amafaranga kuri échangeur tuyakura muri échangeur tuyajana muri wallet byarahagaze. Ivyo rero bigomba kuvuga iki? Bigomba kuvuga ngo nkuko bari babitangaje mu itangazo ryahero kuri dashboard imbere yuko habaho itangazo riheruka imbere yuko bari batangaje itangazo ryo kuja muri Singapore ko ravugana na update nyana babwire bari bavuze yuko iyi update ya V23 ishobora kuzotuma habihungabana kugeza naho amapi ari ku ma centralized exchanger ashobora kumara igihe ataboneka nayo. Now kuri OKX uno munsi ugiye kuraba muri nko muri historique usanga hariko 0. Ugiye kuraba muri Pionix kuri historique usanga hariko 0. Bisigura ngo n'izindi baraje nazo bazikureko. Nukuvuga ngo nibasanga hari hizo wabitseye wewe nk'umuhorodazi baza guca bazihitana bazitwarana nizo bari barashizeko nko kwa team bazisubize mu kigega kuko bari bazibahaye ngo muzubakishe muri systeme mugura ama domaine mugurizo muzokubakisha app studio ariko ushobora gusanga uri ngaho ahubwo nizo wari ufise muri wallet wazijanye kuri échangeur. Nagomba nakubwire ngo pole sana ibintu byahinduye intumbero. So reka rero nivire hiyo mugana ko nababwira yuko ivya domaine vyararangi kandi vyarangiranye n'ivyavyo. Ivya domaine singomba kubivuga ko byinshi mugabo navyo bifise update yavyo nzoyibaha ndababwira ikiringo batanze cyo kugira ngo muzo claiming domaine zanyu ndababwire n'ikiringo cyatanzwe kugira ngo abantu bafise ama website yo muri kabiri kugira ngo bashobore kutanga ama website yabo bace ba connectinga n'ama username yabo hama bashire ku nganda zabo kugira ngo zitangure gukora ariko badafise inganda zango zikora abo bazorindira tuzorindira ikiringo cy'umwaka wose nubwo ufise domaine yiwawe kugira ngo abanze bavyige ko neza barabe ukuntu bikorwa. Ariko ivyo simvuze ngo bizohagarika open mainnet, simvuze ngo bizohagarika ibikorwa bya P network oya ivyo ntibizobihagarika. So ivyo rero bya domaine nzobigaruka ko mu nyuma ariko nagomba mbere nk'usimbiza gato baraduhaye ijya DEX decentralized exchanger baduha swap baduha pools baca baduha ziya update n'izindi mwarazibonye kubijanye n'amatoken muri wallet testnet ya Pi. Nukuvuga ngo baca baravuga yuko les developers bagende bubake amatoken nous les pionniers tugire transaction test kugira ngo bikunde tuve muri iyi phase twinjire muri phase ya nyuma ya open mainnet. Mes chers amis ukabutabizi egera leader babizi wige wallet wige indani uko uswapinga uko ugira transfer TP ukoreje wallet cyangwa QR code uko ushobora gutradinga mu isoko ariyo decentralized exchanger. Ibi rero ngo bandababwire yuko niba bashizeho decentralized exchanger muce mwibuka ko hariho ama exchanger yakoze ama KYB azogenda kuri term et condition za decentralized exchanger ya Pi izoba yishiriyeho. Nukuvuga ngo utazokwemera kuba conforme na decentralized exchanger uwo ntazoshobora ku exchange ama Pi. Ico rero ni ikintu gikomeye gose.
ni ukuvuga ngo niyo mpamvu ubona ama exchange yaralistinze P ari ndani muri system kandi ariko arashiraho inzitiro n'imyango no kugara byose kugira ngo bagire ku mategeko ya core team. Utazobishobora azokwihagarika wenyene, ariyo nubwo azokwihagarika ntazokorera kubera isoko rikuru riri muri ecosystem indani muri P browser, niyo tuzokoperera ibikorwa byose bijanye n'ama transaction, swapping, trading, ibintu byose bizobera indani. So kubijanye n'ama token, nivyo kugura token ikizimbutse rimwe na rimwe ni vyiza mu gihe ushobora kuzosanga urwo ruganda uzorokeneramwe ibintu, kuko barashobora kuzoca bavuga bati moire transaction, frais transaction zizoba mu ma token yacu. Aho muri ico gihe uzoshiza kuyirondera kubera ko ukeneye urwo ruganda kuja gukuramwe ibintu, usanga yaraduze igurwa menshi. Ico ni avantage ni inconvénient kubuzo batayiguze mbere. Ariko kandi ushobora no kuyigura ikagutwara amafaranga atani kizomara, iyo nayo ni inconvénient. Ntawe mbwiye ngo nagenda azogura ama token kandi nta nombariye ngo ntaza yagure. Iyo ni choix iwawe bivanye na plan ufise. So abantu benshi baribaza yuko payi ari kuzopfa kurotira uko vyipfuza no kuvyiyumvira. Ihibambewe siko bimeze. Stricti terme et condition za payi ziravuga kubijanye n'ama wallet umenga ashakura ane. Reka numve ko ashobora kuba arane canke arenga. Wallet ya mbere niyo bita multisignature. Multisignature niyo wallet yahawe abantu bagize ihatanwa muri hackathon. Abazo bafise wallet bita multisignature, niyo ishobora kuzokwakira amapi menshi canke gasohora amapi menshi, kuko izo biri mu rudandazwa. Zizoba zikoreshwa n'amabanke ya digital, zizoba zikoreshwa n'ama e-commerce. Muca mwumva yuko gusohora canke kwinjiza amapi menshi it will be possible. Hanyuma hakaba iyo ni ya mbere. Hakaca haba iyindi wallet bita master wallet. Master wallet zahawe abantu bafise ibihumbi byinshi by'amapayi. Sindamenya igitigiri bahereyeko kuko hari usanga afite 15, 20, 30, 40. Abo bose ari mu bantu barose ico bita ama master wallet. Abatarazironka nabo nyene bamenye ko bazozironka, mugabo hari abamaze kuzironka indani mu ma wallet yabo bimaze kwiyafisha master wallet. Nabo nyene bafise uburenganzira kwakira pi nyinshi no gusohora nyinshi, kuko bazoba nabo nyene bafise nk'amande masignature indani, bazoba bari under control directly na core team. So hakabaho wallet igira gatatu. Wallet igira gatatu niyo bita wallet pro. Iyo wallet pro izohabwa inganda na cane muri izi zahora muri WebD ziriko ziragira integrated muri Pi, nizi ziriko zirubakwa mu ma app studio, bazohabwa ico bita wallet pro. Nabo nyene bazoba bari mu bikorwa byo kudandaza, ariko urumva ko izo wallet zigenda zisumbasumbanya ubushobozi. Byumvikana ko wallet pro ni nko twovuga nk'abajya abantu bagira ama mega canke aba grossiste, uca mu vyumva namwe. Ariko bazoba bafise nabo uburenganzira bwo gushaka kurangura mu nganda zitandukanye, mugabo bishoboka ko bazoba bakira amapi ari munsi ya multisignature canke bagasohora amapi ari munsi gato ya mastercard, ya master wallet. Ivyo rero tuzoga turabimenya bukebuke. Ndiko ndaza kubabwira ico bita ama wallet, amazina yayo n'ubushobozi bwayo. Wallet igira kane niyo bita custodial wallet. Custodial wallet ni wallet y'ububiko. Les pioneers ukabuzi kutaguze domain, ukabuzi kutakoze app studio, uzumenye ngo uzorinda uva muri iyi si utashoboye kurotira amapi arenga 0.8, kuko nubwo warotira no munsi birashoboka, nubwo woyinzi no munsi birashoboka, nubwo mwumva hamaze kujamwe inzugi ku mayishanjera mwamwe. Ariko nagomba ndakubwire ngo nubona baheje gusenkroniza bijya byose mubona bashyize muri wallet na passkey byose akabisenkroniza akabishira muri P browser ndani, uzocumenya ngo barashizeho igiciro ca GCP kirabaye synchronise. Uzocumenya ngo igiciro duteza kurotira kirazwi ni 0.8 panda 30 jours. Mu minsi 30 wewe ufise custodial wallet ntuzorenza ama P ubusa n'ibicu 8 ku kwezi.
uca wumva ko no kwakira ntuzorenza nkayo nawe ku kwezi. Nta wuzi ngo bazoyagabura mu bice binganangana gute, nta wuzi ngo ku munsi uzoburekuriye kurotera 0, kombye, nta ubizi. Mugabo umenya ngo ukwezi kuzorangira ukoresheje 0.8. ni ukuvuga ngo ibyo byo kuwosohora ushatse cyangwa ukiza ushatse yego uno munsi birashoboka, mugabo icyo gihe uzoshiramwo MP ntizokunda, uzoshiramwo 0.9 ntizokunda. Badashaka kugira ngo ibyo gize ntabwo bifitiye uburenganzira. So ibyo rero no kuvuga ngo ndakubwiye ngo pole, kubera ushobora kuba wari ubishoboye kuba wokreya app studio ukaba wari gukreya domaine ariko ukaba utabikoze, ni ukuvuga ngo ntiwari uzi icyo ukora canke wirengagije ibyo wategerezwa kumwe kwa cyagisabisho basenga hahandi ngo niyo bagije nategerezwa ngo niko naracumuye cyane ncumura mbizi nibigirankana. Rero umuntu yakoze ibyo yikubiteho gikiriza asaba imbabazi kuko yakoze ibintu bibi mu gihe waberetse kubikora kandi ubizi ubona wo bishobora. Ariko utarabishoboye, utarazi ibyo arimwo, uwo nta kosa arimwo, n'amahoro menshi. Domaine zaraheze, ariko kandi no kugira ngo dushikire n'urundi rugamba. Ibyo rero bisaba iki? Iyo siko ndakora bisaba iki? Birasaba ko we pioneers ahantu uri, biragusanga uve hasi wige. Kuko ko watimu vyashikirije yavuze ngo c'est le moment d'étudier le web3 wallet ya Pi network. Nukuvuga ngo that is the time for to learn. Nukuvuga ngo ni kiringo cyo kugira ngo twige, kugira ngo ikiringo nyamukuru faze ya nyuma ishike tuzi kuvyikorera. Kubera iki tugomba kuvyiga? Mes chers amis, abantu si beza, kandi nawe wenyene ubwawe uri kuranyumviriza, nawe nturi mwiza, kandi nanje ndiko ndavuga ntabwo ndi perfect, no, ntabwo turi beza. Umuntu mu gitondo arashaka kuba gutwengera, ku mugoroba aza kudandaza. Umuntu ku mugoroba mushaka kugorobezanya ariko muri ko murajya munwa, kumbe saa 8 y'ijoro ni waza kuzana abantu baje kugufata. Abantu ntabwo turi beza. Ushobora kuzomubwira ngo mfasha, ukabwira umuntu ngo mfasha akagira itama. Mwibuke ko Yuda ntiyagurishije umwana w'Imana kubera ko yaramwanka, ariko yakunze amafaranga cyane. Yarazi yuko nibaza kumufata batamushobora. Rero abantu tumeze uko. Ushobora kwereka wallet ya umuntu ukamubwira ati ngomba kukuramwo 0.3 kugura imodokari, mfasha kugira transaction. Akaca hera kuri 0.7 wiwe akabanza akayarungika, hanyuma akaca agira transaction ya 0.3 yiwawe, hanyuma akaca avyuringa iyo 0.3 akaca kwereka ati nahije kugira transaction. Kubera kutazi kuvyikorera akaca avayo muri wallet akaca guhereza wewe wasohoye 0.3 mugabo kumbe Pi yose yasohotse. Ako nakaroro gashoboka kubera ko ashobora kuzoba afise master wallet, ashobora kuzoba afise pro wallet, ashobora kuzoba afise multi-signature wallet, wewe atabyuzi kubera ko ari mu kazi. Ashobora kwakira Pi zitandukanye, kandi iyo wallet ya master wallet canke multi-signature canke wallet pro urinze bayiguha ngushiremo cyangwa kwa QR code yayo, nayo ufise yose yo yatora amapi yose kayatwara. Woca umenga ugiye kubitsa muri banke, kuko bizaba birekuye gufata amapi yawe yose ukabitsa muri banke ukayagererayo, bagashobora guca guhinguzanyo yo gushobora kukubakira ikigo kinini yagitwara amapi nka 5 mu kwezi kumwe cyangwa mu mezi 2, kubera ko amapi yawe abitse iwabo muri banke. Niyo uzoyagerera amapi nka 40 cyangwa 50 abitse muri banke, c'est possible kubera ama multi-signature azoba arekure gutora amapi menshi. Aho rero wewe ntuzobuzi uwo muntu haye agufasha kuko ntaho muzinanye. Wewe umuntu umugize uramwizeye cyane, uramuhaye ngufasha, aciye atwara 20 akweretse transaction ya 0.3 gusini ntakweretse, aciye ava muri wallet, uzosura kwinjirayo haciye igihe, hanyuma we nuzosubirayo mu masezerano kubera ko azafite n'amasezerano na Pico team ko bashaka kubika amapi y'abantu. Wewe naho uzosubira apa baciye nk'amezi 2 cyangwa ukwezi, azoyareje kuyadandaza, azoba yarungutse, naho hova ko habaye rero akakubwira ati tuzatora ibintu ngaho. Ni ukuvuga ngo azoba kugize business yiwe, uzozo yatora iwe nawe karayadandaza yose, azoba ariko aramuha inyungu nubwo azoba yarose amapi makeyi. So sinengombe kuvuga byinshi, mugabo mfise byinshi cyane kuri izi update, ni nyinshi cyane, ariko icyo ngomba guhamagarira abantu ni mwitegure. Tugo turategura kundi ushaka kubigisha umuntu ari hafi n'uri kure.
ariko kameme mushobore kwinjira muri faze ya nyuma mufise ini notion de base a propos y'ibi bintu bari baduhayemwo mise à jour. Rero reka nari ndanabakumbuye, nari ngombye gucaho kugira ngo bikunde twongere tuganire gatoyi, ariko vyinshi biri inyuma, kandi aya majwi turiko turayumva uno munsi mengo nta gaciro twoyaha, ariko ejo tuzoba tuyakeneye kuyumva atagishobora kuboneka. Mwihutire kumva gushira mu ngiro ibi turiko turabahamagarira, kuko namwe bizobagirira akamaro ejo. Ntidushaka umuntu azorira aririra aho twumva, kandi twari tuhari twaranabahamagaye kugira ngo ukuntu tubafashe. Gerageza umuntu wese rero yitegure en cause en conséquence kugira ngo mwige ejo muzobe muriko muravyikorera, mumenye ukuntu mwinjira mu masoko, kuko ndabizi benshi ntavyo bazi. Mumenye ukuntu muzogira ama order, mumenye ukuntu muzogira ama commande, mumenye ukuntu muzogira ama transaction, mumenye ukuntu muzokoresha wallet, mumenye ukuntu muzokoresha ama QR code, mumenye ukuntu muzoswapinga, mumenye ukuntu muzo exchanginga, mumenye ukuntu muzo tradinga. Ibi byose babiduhaye ko agise ngo tuvyige, twongere tuvyigishanye, kuko ejo nivyo tuzoba turakoresha mu bikorwa tugiye kwinjiramwo nyezina. Rero ntarandiriye cyane, twagomba tugaragaza umunezero. Turanezerewe cyane kuba aho tugeze ni heza, kandi nizera ko namwe mugenda mubibona, mugenda muvyumva. Abadashobora kuyinjira indani muri P-browser ngo ashike muri systeme, mumenye ko ibintu twari turindira imyaka myinshi, ivyo ari byo byose ejo bundi aho bukera turabishikamwo, kandi tunezerewe tuguwe neza. Rero reka ndabashimire abantu mwese ko muranyumviriza. Iyi audio muyitange aho ugomba hose uyitange, kugira ngo abantu bayumvirize, kugira ngo abantu bamenye amakuru mashasha. Nubwo ndaciye ku masonga, tuzogenda twimbika buhoro buhoro kuri kimwe kimwe kugira ngo bikunde bigende neza. Ariko igihambaye nuko twicara tugafata akanya tukiga uko bigiye gukurikirana. Ndabakunda cyane, mugire umugoroba mwiza, abandi mugire igitondo ciza, mwarahezagiwe.